Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu batari bake bari gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yarekura Generali Bunyoni kuko babona ko igihe Generali Bunyoni yarahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ibintu byagendeka kurenza uko biriko biragenda muri no minsi. Murazi uburyo ki ubuzima bwazimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu batari bake batangiye kuvuga ko igihe Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ihambaye yo gukura Generali Bunyoni mu mabanga akanamupfunga ariho ibintu byabaye bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi uburyo ki amakori n'amatagisi byaduze muri no minsi kandi bikaduzwa ku bicuruzwa bya nkenerwa byari bisanzwe bikenerwa n'abarundi batari bake, na rirya n'igiciro cya gisanzweho cyari kidashobokeye abarundi batari bake kuko amikoro yabo ari hasi. Hari amakuru menshi avuga ko General Bunyoni yaba amaze gutorokeshwa ibohero, ariko andi nayo akavuga ko ari ukubesha katigeze atoroka ibohero, ahubwo ko kubera Perezida Evariste Ndayishimiye yamenye umugambi yuko bagiye kumutorokesha yafashe ingingo ihambaye kuba yamusinzikariza ubuzima, kuko abona ko igihe General Bunyoni yaba yaratorotse ibintu bishobora kuba bibi cane, aho ashobora kumutembagaza ku butegetsi kuko General Bunyoni aracigikiwe n'imirwi nka yose ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi afise abamukorera mu nzego nka zose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ubwoba akabona ko igihe cyose General Bunyoni yaba akiri muzima ibintu bishobora kuba bibi cane, kuko General Bunyoni yarateguye kudeta. Abarundi batari bake barabona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yashize kuri General Bunyoni ari remetanya rikomeye cane, nk'uko nyine bahoze barikorera n'abandi, kuko gutegura kudeta ni ibintu bikorwa n'abantu benshi, si ibintu byakorwa n'umuntu umwe. Byose rikaba bateguriye ndetse n'ibyaba biriko biravugwa bishasha kuri General Bunyoni, aho bamwe bari kuvuga ko yoba yahunze, abandi bakavuga ko yaba yamaze kugandagurwa kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yikeka ko isaha n'isaha General Bunyoni ashobora gutorokeshwa, kandi yamara gutorokeshwa agakora ikintu gihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose twari bateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bamwa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Koko General Bunyoni yarateguye kudeta? Iki ni ikibazo abarundi benshi babandanya kwibaza. Kuva ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda 2022, aho Perezida Ndayishimiye yamenyesha ko hariho ibihangange mu butegetsi biriko birategura kumutembagaza, akagira ko atanga akarorero ka Maconco umwami Mwezi Gisabo yari yahaye byose ariko agashaka intebe y'umwami. Abarundi bagumye bibaza uwo Maconco mushasha uwari we. Ayo majambo yayongeyeho ko yari yavugiwe mu masengesho ya CNDD-FDD yabereye mu ngoro ya CNDD-FDD ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2022, aho havuzwe ko atamahasa asangira intebe y'uburongozi, ko ihasa rimwe ryorindira irindi rigapfa canke rigaheza ikiringo. Perezida Ndayishimiye nawe yari yongeye ko Imana yamubwiye kwirukana indongozi z'indyarya. Ikurwa rya General Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi akanapfungwa risa n'iryemeje abarundi ko Bunyoni ari we Maconco yariko aravugwa. Mugabo utubazo ni twinshi. Abafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bakorerwa iki? Kubera iki General Bunyoni yafashwe wenyine? Birashoboka ngo umuntu ategure mugambi nk'uwo wenyine? Nimba yarabesheweho bizogira izihe nkurikizi? Abanyagihugu batari bake bo mu mirwi itandukanye baratangiye kwidogera Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko igihe General Bunyoni yakiri umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ibintu byagendekaga
kuko uko ibintu biriko biragenda muri ino minsi birateye ubwoba kandi birabangamiye abarundi nka bose bakabona ko igihe General Bunyoni yakiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ariho ibintu byari bisa naho byoroshe. Ukuri ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragiriza General Bunyoni ubu ngubu akaba abayeho nabi cane, kandi amakuru menshi akaba ari kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afise umugambi wo kumugandagura nyuma yaho amenyeye ko hari abajenerali bashaka kumutorokesha ibohero. Hari ikintu cihuta muri kino gihe, abarundi barizera cane ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu ko yavuze ko hariho ibihangange bishaka kumutembagaza. Abarundi benshi barabyemeye, ariko baratangazwa n'ingene gushika ubu abo bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi badashirwa ahabona n'ivyemezo by'ukuri ko bashatse gutembagaza ubutegetsi ngo bigaragare. Uretse General Bunyoni wenyine yapfunzwe yagirizwa ko yari ariko arashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi baribaza niba hari umuntu umwe ashobora gutegura ico kintu ngo agishobore. Igihe cyose abantu bafashwe bashaka gutembagaza ubutegetsi barahagarikwa bakajanwa imbere y'ubutungane, naho boba bari abakuru bakomeye barahagarikwa. Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Maria Kadege barahagaritswe muri 2006 bagirizwa ko bateguye guhirika Perezida Nkurunziza. Mu nyuma byahavuye biboneka ko cari ikinyoma gihambaye cane. Nimba koko General Bunyoni yarateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, abarundi barakeneye ko ajanwa imbere y'ubutungane akisigura. Nta muntu ategura gutembagaza ubutegetsi wenyine. Nimba Bunyoni yarabikoze hariho abo bari kubikoranya. Hategerezwa kuba amanama ategura itembagazwa ry'ubutegetsi, hakaba no kurondera uburyo, amahera, ibigwanisho, kwitunganya n'ibindi byinshi bijana no gutembagaza ubutegetsi. Ibyo bintu nimba byarabaye nibajanwe mu butungane, ukuri kuje ahabona. Niba koko batariko barabeshera General Bunyoni, Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarabeshyeye General Bunyoni kugira ngo amwigize kure y'ubutegetsi bwe, amaze abone uburyo ki apfukama mu nda abanyagihugu batari bake, kuko igihe General Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ibintu byaragendekaga cane, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramwirukanye, ahubwo azana igisuma Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. None ibintu nka byose babishize mu minwe yabo, ariyo mpamvu abarundi batari bake bubayeho nabi kubera ako garwi gatoya kariko karashaka kwihariza ubutunzi bw'igihugu nka bwose. Gushika ubu hariho ikinyamakuru kimwe rudende kimaze kuvuga inkuru zijanye n'iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Ni ikinyamakuru co mu Buganda cemeza ko abategetsi bo mu karere bamenye umugambi baca barafasha Perezida Ndayishimiye gukurikirana ibikorwa byose bya Bunyoni, bongera baraburizamwo uwo mugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Ariko ikibabaje ni uko ikinyamakuru kiterekana ibyemezo nticyerekane n'abo bari gufatanya gutembagaza ubutegetsi na General Bunyoni. Ukuri kutavuzwe buzogira iyihe nkurikizi? Perezida Ndayishimiye arashobora kwihenda akibwira ko gukura Bunyoni byonyine bikwiye, hamwe koko yoba yaragombye gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Aho azaba yihenze cane, rwose, kuko nta muntu umwe atembagaza ubutegetsi koko. Niba koko uwo mugambi wari uriho, nafase n'abandi bari gufatanya na General Bunyoni, ariko natabagaragaza azaba ari remetanya yakoreye General Bunyoni kugira ngo amwigize kure y'ubutegetsi bwiwe, kuko General Bunyoni yaragaragaraga ko ari we ashobora guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uko bazaca umwanya atakuri gutanzwe, niko abarundi bazotera biyumvira ko Perezida yabesheye General Bunyoni kugira amwikize. Abarundi bazofata ko Bunyoni yambitswe ibara. Kahise karerekanye ko abarundi bakunda cane umuntu wese yabonetse ko ahamwa n'ubutegetsi. Niyo baba barigeze kumwanka baruhira kumugarukako iyo babona ko ahamwa n'ubutegetsi, nk'uko nyine biriko biragendera General Bunyoni. Ni koko General Bunyoni hari amakosa menshi yakoze atandukanye, ariko ayo makosa ntiyayakoze wenyine, yafatikanije n'ibindi bihangange bitwaye igihugu c'u Burundi.
ariko bamukoreye rimetanya kugira ngo bamupfunge amaze Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango we ndetse n'akandi karwi k'abasuma bafatikanije kurongora igihugu c'u Burundi babona uburyo ki biba amatungo y'abanyagihugu bagiye kuyahunika amabanki atandukanye hanze y'igihugu aho abarundi babayeho nabi cane muri no minsi aho badugije amatagisi n'amakori ariko bikaboneka ko ari ugushaka iby'umurengera ari ugushaka gutunga byihuse kuko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye arahamira ubutunzi kandi biraboneka ko nyine nta kindi agambiriye kuko nta kintu kidasanzwe kiriko kirakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ibisigura ko amafaranga y'u Burundi ari kuribwa n'akarwi gato gato gutwara byama bibamwo ibindi bibazo byinshi uko ubuzima buzoguma buzimba uko ibibazo bizoguma byongerekana niko abarundi bazovuga ko ibintu byagendeka Bunyoni akiri umushiranganje wa mbere bahave bamubonamwo ubwirukiro mu gihe leta Ndayishimiye izoba yananiwe gutorera umuti Arengiyome Bunyoni ntiyigeze yisigura ku bintu byose yagiye aragirizwa muri iyi myaka 3 iheze Perezida Ndayishimiye yaravuze ko yabuze abamufasha Bunyoni arinumira Perezida yaravuze ko akikujwe n'imburakimaze Bunyoni aranuma Perezida yaravuze ko akikujwe n'abasuma Bunyoni aranuma ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ko kubera abantu bashaka guturekesha Arengiyome Bunyoni aho kugira ngo areke atoroka ahubwo basi azemera amugandagure basi urupfu rwiwe azarubazwe kuko arazi ko General Arengiyome Bunyoni ni umugabo akunzwe cyane n'abarundi batari bake kandi abahoze barwana muri FDD nka bose baramushigikiye ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko igihe cyose Bunyoni yaba yidegembye akanya gato ashobora gukora ikintu gihambaye cyane gishobora kumugiraho ingaruka zikomeye ariyo mpamvu ari kuvuga ko agomba gufata umwanzuro uhambaye cyane aho benshi kubera ukuntu badaherutse kubona General Arengiyome Bunyoni akabana n'umuntu w'umuryango wiwe uherutse kumubona bavuga ko ashobora kuba yaragandaguwe ariko bigakorwa mu kinyegero gikomeye cyane hanyuma bakazabesha ko yatorotse kandi atigeze atoroka ahubwo barangije kumugandagura mu myaka 5 niyo ibibazo mu gihugu byaba byarakomeye kurusha hanyuma Bunyoni agatangura kuvuga bizogenda gute ico gihe Bunyoni niwe azerekana nyabuna ko Perezida Ndayishimiye yamubujije gukora icyari akiri umushiranganje wa mbere ico gihe abarundi bazibagira imyidogo yose bagiriza Bunyoni agitwara bamufate nk'urukiza na rirya ariwe yamye hafi y'uwo bita Ukurusha Ndayishimiye ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abona ko igihe cyose General Ngiyemo Bunyoni yaba akiri muzima abarundi bashobora gukora akantu gahambaye cyane kuko bazi ko ariwe yari yegereye Nkurunziza kandi abarundi bakaba bakunda Nkurunziza ndetse n'abantu be bose ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afise umugambi mubi wo kugandagura General Arengiyome Bunyoni kugira ngo ibyo byose abirangize niyo ukuri kutashirwa ahabona niyo ubutungane butakora ibyo busanzwe bukora iyo hari abagirijwe gutegura gutembagaza ubutegetsi abarundi bazofata ko General Bunyoni yambitswe ibara Bunyoni nawe si umwana azibyukiranya amaze akore ikintu gihambaye cyane kuko amakuru menshi arerekana ko General Arengiyome Bunyoni naho apfunze ariko ibikorwa byiwe bibandanya kandi ingufu yari afise akiri umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ubu zabaye nyinshi cyane kuko abarundi baramaze kubona ko igihe bamukuriye mu mabanga ariho ibintu byagiye byaba bibi cyane ndetse n'abagwizatunga bakabona ko igihe Arengiyome Bunyoni yari akiri mu mabanga ariho bakoraga ibintu byabo atagikomakoma bakanavuga ko bakimurindiriye kandi bakavuga ko bazashirwa n'ubundi bamushize ku ntebe isumba izindi ngaha mu gihugu c'u Burundi abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bo barashavuye cyane kandi barababajwe n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera General Arengiyome Bunyoni aho barahiye bakirenga bakavuga ko byanze bikunze bagomba kumutorokesha kandi akazagaruka afise ingufu zihambaye cyane bizatuma ahita akuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bitamugoye cyane hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza ajanye n'uko General Arengiyome Bunyoni yaba yaragandaguwe cyangwa se yaba yaramaze gutorokeshwa byose turaza kubashikiriza amakuru yacu ari inyuma wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo kurikizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije